Vyoba bimaze kukubako yuko wandika nimero y'umuntu ngo umuhamagare kandi amayinite uyafise muri telefone yawe bikanka? Hello guys, nizere ko mumeze neza ahantu mperereye hatandukanye. Hanyuma muri ino video ngiye kwereka agatrike k'ubwenge, ngiye kuguha kode y'ingenzi, kode y'ibanga, kode imeze neza cane izogufasha guhamagara umuntu mu gihe utelefona ukaza wumva ngo appel terminé kandi wewe amayinite uyafise. Birakunze gushika n'ibintu mw'ino misi vyiharaje cane, ugahamagara umuntu ukazibona ngo appel terminé, telefone yonyene igahita yikupa, ugasubira ugaterefona ukazibona ngo fin d'appel kandi amayinite uyafise yari menshi. None urabigenza gute? Ni kode imwe gusa, n'akantu k'ubwenge uhinyanyura, hanyuma ugahita uhamagara uwo muntu mugahita mwiganirira. Ndagusaba rero kubanza gukora subscribe, ni kuri ya YouTube channel yacu nyene, ni New Life Studio Bugenyuzi. Hanyuma unyaruke no muri Facebook tugira page iri gukurikirana cyane n'abantu batari bake, naho nyene udushigikiye ukore subscribe, ni New Life Studio Bugenyuzi nyene nkuko muri kubibona. Hanyuma tugira telefone z'ubwoko butandukanye, mwashaka kuturondera kuri izi nimero tuba twabahaye. Telefone tuba twazisize kuri stati za Facebook guys. So wifuza kugura konte ya 1xbet iri professional, ni gukoresha code promo Sakabaganwa. Iyi code promo uyikoresheje uronka bonus AD 100% misi yose uko ukoze depo kuwa mbere no kuwa gatanu. Koresha rero code promo yitwa Sakabaganwa, hanyuma ikibazo cyose wogira kuri telefone cyangwa se mu kubikuza amafaranga byagoranye, jewe ndagufasha aho woba uherereye. Hanyuma begereye mu karere mashaka kunsanga ku kazi aho nkorera, nkabugurura izo konti za 1xbet bitiriwe birabagora, nkabaha amakode yayo. Eka niyo wowe uri kure bashaka kunyandikira, hanyuma nkayikugururira umpa nimero ya telefone yawe gusa, nkaguha kode na password yawe. Okay guys, reka twigire ku kigwanya zina. Nimba byarabikubako ugaterefona bikanka, agakode ugiye gukoresha uraza hano nyene muri telefone, ukaza aha turondere ibintu n'abantu, hanyuma ukandika akadieze 31 akadieze, okay, hanyuma ukacurungika, ucuraba ya karte simo babigirako, ukacurungika uhitamo uko. Muze kuraba neza message baduhaye handitse ngo masquer numéro d'appel, ce service a été désactivé. Ubundi iyo service iri active ni hahandi mba ni ibintu vyitamwe nyene, hari gusanga ari ibintu wafyonda gutazi canke systeme yonyene kavyizanira. Wowe rero iyo banyaka kantu kaje, nuvuga iya service des appels sorta, ama appel asohoka yose abari désactivé. Nuvuga ngaha utegeza ku désactiver ako kantu kiyugara ariho ucu telefona. Aha rero muze kuraba telefone umuntu wari we wese, telefone umuntu wari we wese, katuraba umuntu wari we wese na telefona, telefone mbe nka mami wanje, ndazi ko bica bikunda telefone iza guca isona, ni kubera gusa bikunda. Okay, nico kigo cy'ubwenge rero nabateguriye, mushaka kumana natwe gushika ku ma video yose tugenda tuhaye ubwenge. Mukore subscribe, mukore partage, mwandike muri commentaire ikigo mwifuza ko tubakorera. Thank you for watching this interesting video. Ciao ciao.